ndagize mwiriwe nk'uko umwubahwa Cassiano Nduwimana aje kubivuga. Jewe ndi Ntafatiro Patrice, ndi umuhutu w'umumana ariwe Musongore. Jewe mba muri Canada kuva 2001 mu kwezi kw'indwi. Jewe namuka ku mwamira wa Rutongati rwa Muremera wa Giheta umwami n'abagabo. Jewe ndi umutimbo kama wo mu kigabiro cyo mu Gishora nagatura k'umutumba witwa Masasu wa Giheta umwami n'abagabo muri Gitega Gitengati iteka n'amata batonyanga ubutore n'ubutwari. Ni jewe ndemeye ikiganiro citwa ikirundi c'abarundi kuva kuwa 30 Myandagaro 2016 nanditse ibitabo bitatu L'exil de toute part, suivi de la politique négro-africaine de l'exil 2011. Ubusoma bugusigaho bugusanze mwiyandukuriro rya RPP ibujumbura 2023 renganura ikirundi cemye bukuru tome 1 RPP 2024 Imana ingiye imbere. Hari ikindi gitabo nzosohora vuba ca tome 2 Butoyi. Jewe ndi umufare mfise abana 4, abakobwa 2 n'ingerane z'abahungu 2. Nibaza ko nayi nidondoye jo ngejeje ngaha byo byiza gusumba kugira ngo duhe umwanya mwiza ivyo tuza kuyaga. Nahanogeza mwubahura karambugirore ku ngoma. Murakoze cyane kuri uwo mwidondoro wawe wo kuba wibukije abariko barakurikirana ikiganiro uriwo n'uwo turaganira. Reka dusabe abo muhinga bw'ivyuma batumirire amate. Turabashimiye cyane. Ubu tukaba twongeye kunagaruka ku murongo. Reka noneho tubandanye n'ikiganiro. Bakunzi ba Gahinyuza FM, nk'uko mwakurikiranye ikiganiro twabanyemo namwe ejo hahise kandi cyako kiremeshwa n'uyu muronzi umuhinga w'ikirundi c'abarundi yasesanguye byinshi. Nuno munsi tukaba tugiye gose kuganira, ndizige kandi ndizera yuko mugiye kugira inyungu nini cyane, kuko ibiganiro tubageza ko ni ibiganiro bifise akanovera, kuko biri mu bwenge bwinshi. Umuntu aba yashizemo umwanya muremure kugira ngo ashobore kubageza ko ibiganiro nk'ibi. Nk'uko turi kuri ijambo rivuga riti ugutuje aba akwambuye. Ejo hahise mwarumvirije, mwarakurikiranye aho umuronzi yavuze ibitandukanye gushika naho adusigurira ibijanye n'ubukoroni, arerekana ukungene igihugu c'u Burundi kiri mu bukoroni, kandi ubukoroni buriyo budasanzwe kubera abazungu baraje gukoroniza abarundi muri rusangi, ariko hakaba n'umugwi w'abarundi wakoronije uwundi. Uyo nawe akaba ari ab'ubwoko bw'abatutsi bakoronije ubwoko bw'abahutu n'abatwa, kandi bumva ko ubwo bwoko butatu bwose bari mbusangiye igihugu. Ico rero ikaba ari nk'ikintu kidasanzwe, aho abantu babana havamwe umugwi umwe canke ubwoko bumwe bukaca bugira ubundi ubuja bwabwo. Ico kintu wumva ko ari ikintu kidasanzwe. Nuko twarashoboye kumva kandi ivyo umuhinga yarushirizo kuvuga, arerekana ndetse n'ikintu kijanye n'idini ry'abarundi, kwena abarundi ivyo kwizera vyari vyifashe, gushika yaho anibutsa mu biganiro bindi yagiye akora ukungene amaze kugereranya no kuvuga ivyo bitwa pluralism, y'ukwizera kw'abarundi n'ukwizera abanyamahanga bazanye amanota menshi aronka ukwizera kw'abarundi, kuko ariko kugaragara ko ariko gufise ikimazi kinini gusumba uko abanyamahanga. Hamwe n'ivyo rero ko yamaze kwerekana kanasigura ukungene ukwizera cy'idini ry'abarundi
ryari rifise ikimazi kidasanzwe, kandi niyumvira yuko abakurikiye ikiganiro mwese mufise kwiyumvira muti none vyogenda gute iryo dini rikagaruka canke rikaba rizima, rikaba ku mugaragaro. Ngira ngo mwamwibaza ico kibazo, reka tukibaze umuhinga kugira ngo kumbure afashe mu kwerekana ni gute iryo dini cyangwa kwizera ko abarundi kwagiye kosubira kugaruka. Ijambo ni gwawe mubahwa Patrice Ntafatiro. Ndagukengurukiye kuvyo uvuze byose bijanye n'ivyo twavuganye ejo. Nagomba mbanze nibutse abo turiko turavugana ko jewe burya narize kaminuza y'Ottawa, hanyuma jewe ntsindira kwigisha igifaransa no kwigisha akahise mu mashure makuru, nivyo nkora. Jere ndiko ndavuga rero nk'ibi bijanye n'intwaro y'agatunati, intwaro y'ubwuntuzi, intwaro ya Jogora duhure, mvuga ivyonzi kubera muri Canada harabaye colonisation, aha muri Canada harabaye n'ubashaka na genocide, aha muri Canada abazungu baratwaye intwaro y'agatunati abo bahasanze. Ivyo rero nabisomye. Kubera ico imbere yo kubijako nagomba maze nibutse ejo nababwiye ibitabo 4 nasomye. Ubu ngomba kongera ko kubera hari ivyo navuze ejo ntavuga uno munsi, hariho n'ivyo mvuga uno munsi ntavuze ejo. Kuri ico rero nari nababwiye ibitabo 4. Igitabo ca Jean Baptiste Bigangara cyitwa Pour une anthropologie de la famille et du mariage traditionnel au Burundi, casohowe mu 1946. Ndavuga icya kabiri René Le Marchand, Burundi Ethnic Conflict and Genocide, Cambridge University Press, England, 1996. Igitabo kindi cari ca Paul Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez les peuples modernes, casohotse mu 1974. Hanyuma n'igitabo jewe nanditse L'exil de toutes parts, suivi de la poétique négro-africaine de l'exil, casohowe na kaminuza ya Ottawa nizeko mu 2011. Ubu nongeye ko ikindi gitabo citwa La capture de Samori Touré mu 1998, canditswe na Alban Digna, gisohoka mu 2010. Kandi ngoma nibutse abantu bose bariko barankurikira, ibi biganiro bibiri vyonyene nivyo mvuga amashure nize, nivyo mvugamwo n'ivyo nasomye. Aha bari kubabwira gusa ko bwa bundi jewe mvuga ibintu mba naratohoje, aha kwari ukubereka gusa ikintu kimwe gusa. Jewe nzocansubira kuvuga kwa kundi ibintu ndababwira ntibiruku. Abazokumva ko navuze ibitari vyo baze bampinyuze, je ndababwiye nabisomye ngaha, wewe nawe erekana aho wabisomye. Ikibazo kiti rero mbega hokugwa iki kugira ngo idini ry'abarundi rigarukanwe mu Burundi? Hokugwa iki? Biragoye. Ico ni kibazo kigoye gose. Burya hariho kumbura ikindi kibazo kitambajijwe c'amakemwa ari mu madini abazungu batuzanyemwo. Ico kibazo nkeka ndaza kukibazwa hanyuma, ariko reka nkurikize ikibazo mbajijwe. Ariko ntabaciriyemwo kubera icokogwa ni inyungu, ariko inyungu keshi iza kuza iyo habaye icaneguwe. Vyoba vyiza ko aka kwantu mukazanye ko noneho mwoca mugira ko kugira ngo habe kunegura, hanyuma n'uri kwakurikirana ikiganiro yumve yuko kumbure guhiga icokogwa bifise akamaro gusumba muwa mukozi. Ego ndagukengurukiye. Kugira ngo mvuge icokogwa ngo iryo dini rigaruke, nukubanza kuraba ivyo iryo dini ryari rimaze, kuraba ico abazungu batwononeye, kuraba nabuntuye abahutu n'abatwa ico bononye, n'ingene rero byoheza bikagenda. None nayahe makemwa ari mu madini abazungu batuzanyemwo? Nayahe makemwa y'abantu baje kuntura abarundi? Aha rero nzakugenda nka kwa kundi kwejo, nzakugenda mvuga ivyo abazungu bakoze n'ivyo abatutsi ba mu Kibururi bakoze, kuko bigenda bisa. Uribuka ko nagiye ndabanganisha nerekana ibi nerekana n'ibindi. Ubwa mbere intara nshasha, abazungu baje mu Burundi bakazana iryo dini ryabo, bakaza gucura bufuni na buhoro Uburundi, baratumye Uburundi buba butoyi kandi Uburundi bwari bunini. Uburundi bwarashika i Kongo,
hariho n'abarundi basanzwe bariyo birazwi, hariho n'umwami Kinyoni wa gatatu atwara abarundi bari muri Kongo. Muri Tanzania twarashikayo, intara ya Kigoma yose yari iwacu, intara y'ubugufi yari iwacu, hariho n'abavuga ko twashika imwanza, abo n'abazungu. Abatutsi nabo bariko barihagira ubutegetsi, bariko barunkura abahutu n'abatwa, intara z'abahutu zaragabanutse kuko barazihagiye baraje kuzibamwo. Iyo ari intara nshasha. Ibwa kabiri ubusumbasumbane bw'amoko, kuko uribuka abazungu baje mu Burundi, abazungu baje muri Afrika baje bazanye idini ryabo. Idini ryabo ni ryari imbere gusumba. Abo bazungu rero ndiko ndavuga kabiri ubusumbasumbane bw'amoko. Abazungu bavuga ko abatutsi bavukiye gutwara kugira ngo bashobore divide et impera, nukuvuga guteranya abantu kugira ngo ushobore kubatwara. Baraza bafata abantu barebare, bafata umuntu afise izuru rirerire, bafata umuntu afise imbavu ndende, bafise imisaya miremire, ngo mwebwe muri abatutsi, ngo kandi mwe mwavukiye gutwara. Abo barateye induru. Abatutsi nabo barahutura abahutu bakabacira mu kanwa. Nukuvuga abatutsi barerekanye ko aribo bakomeye gusumba, aribo bameze neza gusumba, ku buryo hariho abahutu bava mu muryango w'abahutu bakaza kwitwa abatutsi bakabacira mu kanwa. Ivyo ngomba kuvuga. Ubusumbasumbane bw'amoko rero buca buzana iki? Buca buzana ihonyabwoko. Ihonyabwoko riraba iyo abazungu bamaze kuvuga ngo muri beza gusumba, ivyabaye ahandi murabizi singomba kubishikako, haje haba ihonyabwoko. Ku batutsi nabo abahutu baca biyumva ko barutwa n'abatutsi, ndaza kubishikako. Icya gatatu, ikemwa rya gatatu, abazungu bazanye mu Burundi baje bishimikije Bibiliya, bishimikije Kristo Yezu n'ubutunzi. Ubwo butunzi ku bazungu kwari ukwiba igihugu, kwari ukwiba ubutare, kwari ukwiba agataka, kwari ukwiba n'ibifungurwa. Wavuga ngo ibifungurwa navyo hari ibintu batwara, ibitoki byo kumusaya w'inzu, ngo ipampa, ikawa, icayi. N'abarundi bakeya cyane banywa icayi, n'abarundi bakeya cyane banywa kawa, n'abarundi bakeya cyane bahingura ipampa. Ivyo bintu byari by'abazungu, ntibyari by'abarundi, ntibyafasha abarundi ahanini, byafasha abazungu. Ku batutsi naho kwiba amatongo, ico ndakigarukako. Mu Rumonge, Ibubanza, mu Ruyigi, Igitega n'ibihagiye amatongo. N'Igitega turafise kabye yitwa ngo Inyabututsi. Habahuta imbere y'igihe. Ikemwa rya kane, abantu baca bakoreshwa ukutariko. Ubwa mbere na mbere abantu ku bazungu baca baba nk'ivyitso, ugasanga umuzungu umwe arasumba abarundi bose. Hanyuma ku batutsi naho nakavuze nejo, umututsi umwe mu Burundi angana n'abahutu batanu. Ico nta muntu akimbuza. Ikemwa rya gatanu ni ubuja. Abazungu baje mu Burundi bashize mu buja abarundi bose, baratwuntura. Abatutsi nabo bafata ko abahutu arabaja. Ndagasubiramo, abatutsi bafata ko abahutu arabaja. Ivyo bavuga ngo ntafatiro patrice. Urero ntanga ni bubiri. Umuntu yitwa Bwejeri Yohani yita umuyahudi, aravuga ko abahutu arabaja, ari ba muhutu, aradondagura n'abantu babwiza kugandagurwa. We nyine aranivugira yuko umuntu aramukiye kugandagurwa ari Nidinganje General Major Grace Ndayishimiye na nyene icubahiro Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere. Aravuga ko abantu babwiza kugandagurwa. Nukuvuga bagandagurwa kubera ngo batwara igihugu cagenewe abandi. Abahutu nabo kubakorera nabaja. Akora karakariro ka mbere, akariro ka kabiri. Naravuze umushikiranganje, umukuru w'igihugu nyene inganje General Major Grace Ndayishimiye yahaye itegeka mubwira ati muri Qatar azoza kuvuza ingoma abanyagishoro. Aca twara umuyaya wiwe, atwara n'umukobwa wiwe. Ako nagasuzuguro, atari umujayi wawe, ivyo ntavyo usha gukora. Ikemwa rya gatandatu, ingene abantu buntuwe bigenza. Uvuga ingene abantu babaye kolonize, abantu bamaze kunturwa ingene bigenza. Abazungu baraje baratera igihugu. Abazungu baraje mu Burundi bazanye ibigwanisho, dresser na mauter, izo nko barazikoresha biranka. Vyanse bakoresheje abapatiri. Abapatiri ko ari abantu bavugira Imana, baza guhenda umwami nawe avugira Imana, ahagarariye Imana, ataba abantu ko bavugira Imana nta kundi. Tuba turahenzwe. Abatutsi nabo, abatutsi barafashe ibigwanisho. None mu gukura Ndadaye Melchior narakavuze jaho navuga ni Vox Populi, Vox Dei. Vox no kuvuga ijwi, Populi ry'abene gihugu, Vox ijwi, Dei ry'Imana.
Myandi majambo abantu bagiye hamwe n'Imana iravuga ngo ahari babiri canke batatu bakoranye ku izina ry'uwanje mbariho ndi. Abantu rero bamaze gushiraho nyene cyubahiro ndadayimira icyoro. Nyene cyubahiro ndadayimira icyoro yakuwe n'iki? Yakuwe n'ibigwanisho. Abatutsi mu kuntura abahutu barakuye nyene cyubahiro ndadayimira icyoro. Hanyuma ingene abantu bigenjeje nabo nibiki? Abantu b'abahutu barigejeje baciye baja mu kibira nk'uko abarundi bagwanije abazungu niko n'abahutu bagwanije abahima baragwanya abatutsi. Mu mpera abatutsi baraza nabo nyene barajamo kubera ntibari borohewe ari bose. Nkaca mvuga nti ikemwa ry'indwi ibijora kijora no kuvuga umuntu w'umuhemu. None ntiyari uruhinda s'umuhemu, macojo s'umuhemu, micombero s'umuhemu, bagaza s'umuhemu, abamenja navuze mu Burundi micombero n'umumenja, bagaza n'umumenja, buyoya n'umumenja kubera barishe barakuye abakuru b'ibihugu. Umukuru w'igihugu ntushaka kumukura n'umwami. Ubu naho ku ntwaro abatutsi bariko barunkura abahutu. None Ngeze François yakoze iki? Ngeze François ntiyemeye kuba umukuru w'igihugu. Hanyuma Musenyeri w'Ibururi akamubwira ngo yego urumva ibyo byose ntaca mbandanya. General Niyombare none si kijora si citso mbaye ndagezaho ingene ibintu bigenda. Ubu n'ubwindwi ubu no munsi abazungu baguma barondera aho baca ngo bagaruke bapfukamike Uburundi, baguma babishaka. Abatutsi nabo baguma uko nyene, baguma babandanya, baguma kugumaho, bagomba ihindabira Arusha. Abatutsi 14 kwijana bakaronka 50 kwijana mu nama nkenguzamateka bagumaho. Uvuze ngo mu Burundi habe urusansuma, habe guharura abantu tumenye abahutu ingene bangana, abatutsi ingene bangana. Ni igihugu conyene c'u Burundi gikorera ku rusansuma rumaze imyaka irenga 100 basha bagumuka n'ibindi. Ukaje usanga intara ya Burunga ubu ngo yitwa Burunga ntibikunda, kandi Burunga ari Gitega nivyo bibandanye. Ubu naho abarundi benshi barabona ko barutwa n'abazungu. Uno munsi abarundi benshi barabona ko barutwa n'abazungu. Mugaje muri abarundi je sindimwo, je nemera yuko abantu tungana. Icyanyuma abantu baragumutse, abarundi baranse abazungu barabanse, nkuko abarundi benshi bankakagaye bakorerwa nka jewe ntafatiro Patrice. Ndaje kwerekana akema ingene abazungu baje mu Burundi bakaza baje kutuntuza idini ryabo, bakaza baje kutuntuza ivyo basaka kurondera, naho baje kwiba igihugu c'u Burundi. Ncabanariza rero kuri cya kibazo imbere uko bandanye gatoyi kuri ico uheje kuvuga. Hariho ico waruvuze uti Burunga ni Gitega, ariko uno munsi ikaboneka yuko abanyabururi n'abanyarutana canke abahima ari bo baciye bayitirirwa, ariko yari Igitega. Uciye rero bice binyibutsa aho nabonye ku mbuga za WhatsApp bavuga bati abantu bo baragize ijya komisiyo yagize bijya bintu yoba yari imeze gute, aho bagize intara zitanu, intara zose barazitahurwa n'urudome B na U, ariko Gitega yo iguma hahandi. Izina yoronse ryayo kandi rya kame kandi rifise B na U baca barijana mu yindi ntara ya Bururi. Biboneka ko bariko baridoga. Hari gatoyi kuko ibi biganiro vyumviriza abantu bose beshi, abantu behanana ku mbuga za WhatsApp, baraza kuri YouTube, bakaja kuri Facebook, aho babiri ugasanga baravyumviriza bakaronka inkuru, bikabafasha no kumenya kahise no kumenya ivy'ukuri. Hari akantu wogenda ubivuze kugira ngo ubuza kugira ibako kumviriza agende yumvise infoboro y'akantu kugacishijemo. Jewe naravuze colonisation, naravuze ubwuntuzi, naravuze intwaro y'ubuja abatutsi bagirira abahutu n'abatwa mu Burundi, abantu bagatwenga. None nk'ibyo bibaza ko byagenze gute? Ingene byagenze ko intara ya Bururi, intara ya Makamba, Rutana na Rumonge zitwa Burunga. Ni ukuvuga ko mu bantu bari muri uwo mugwi wakoze ivyo bintu harimwo abatutsi bahenze ubwenge abandi batireka twice Burunga canke hagakora ibindi n'ibindi. Bama bavuga ko mu Burundi ibintu bigoye, urumva sinoca ndabidoma ku rutoki. Je nivyo nibaza ko vyoba vyarabaye, hama abantu bagakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo izo ntara ntizitwe Bururi, ntizitwiki bagarundira Burunga. Nubusuma mu bundi. Ico ni cyambere. Icya kabiri
ndabwiye ko umusozi witwa Gikuka wo muri komine ya Gishubi muri Gitega gitenga kiyiteka n'amataba atonyanga ubutwari n'ubutwari niho hari agatura agacimbiri kitwa Burunga, hariho n'ikigabiro ca Murunga, hariho n'abantu bo mu muryango w'Abarunga, abo bantu n'Abahutu ndabazi turayaga cyane. Iyo ntara reba yijanye hari Burunga iwabo Ibururi hari umusozi witwa Burunga, uwo musozi uriho bawitiriye iki? Jewe ndi muronzi je ndabaza n'ahantu hasa n'ahameze nk'ikirunga kuko n'ahantu hafatanye n'umugamba hagafatana n'imbo, ni ukuvuga aho hantu hafise ubushuhe, hamwe haraduka agashuha ahandi hakaduka hagakanya, ni ukuvuga n'ahantu hagomba kugira climat tempéré, nka climat y'imbo na climat yo mu mugamba. Ni muri zone Gasanda aho hantu hitwa Burunga. Nkavugira ngo je mvuga ivyo ntazi, narabajije abatutsi baho, nabajije abahima baho, ndabaza n'abahutu baho, barabimbarira bahise Burunga kubera hama harungirana, hamwe hashuha handi hagakanya, nuko nico gituma bahise Burunga. Aho hantu rero Burunga Ibururi ntihashobora n'umunsi n'umwe kwitwa Burunga kubera ubuhejeje kwiba Burunga y'Igitega ukayitwara Ibururi. Jewe ntafatiro Patrice umumana ariwe Musongore, umuhinga mu mico kama y'Abarundi, narandikiye umukuru w'igihugu c'u Burundi ngene inganjije nari Major Evariste Ndayishimiye ikete ry'impapuro 8 mvuga ko ivyo bintu n'ukuri vyohagarikwa. Narandikiye umukuru w'inama nkenguzamateka w'u Burundi ariho no munsi, narandikiye umukuru w'inama nshingamateka ariho uno munsi, narandikiye umushikiranganje wa mbere ari uno munsi, ico gihe yatwara ubushikiranganje bw'intwaro yo mu gihugu hagati, niwe wenyene yanyishuye, abandi bose nta numwe aranyishura, abo bose mvuze nta numwe yanyishuye. Uwo nawe yanyishuye ambwira ngo iki, yambwiye ati ivyo bintu twaramaze kubijana mu nama nshingamateka, niyo biri rondera baza mu nama nshingamateka, niwe muntu yanyishuye wenyene. Rero Gitega ko hariho Bujumbura, Butanyerera, Buhumuza, Gitega ari kwitwa Burunga, umenga abantu twarahuje. Gitega ari kwitwa Burunga, Ibururi hakitwa Bururi kuko ni izina rizwi singorane, nta banka konka nyina ngo kwaya mahere. Rero nkakubwira ndi je ntafatiro ivyo nzobivuga, nzobisubira, ivyo nandikiye umukuru w'igihugu ntavyo nzoshira mw'ibarabara kubera n'ikete namwandikiye, kandi hari abahanuzi biwe babize iryo kete narirungitse, none ko narirungitse ngaha muri ambassade mu buserukizi bwo muri Amerika bakabijana, iyo babiza kuja gushika bishike bizwe n'abantu benshi. Mugabe iryo kete zopfa mvuze ivyo namwandikiye kiretse ibivuga gusa. Mugabe kete najyanditse ntafatira Patrice impapuro 8. Rero nkakubwira ni kuri ico uvuze ni kwa gukoronizwa, ni ya ntwaro y'ubuntuzi, nahameze kuvuga ngo none abazungu bakora iki, nuko bagomba kwigarurira Burundi uko bishoboka byose, bigarurira Burundi. Nuko naho abatutsi bava ku butegetsi bagomba kwigora ngo bagaruke, none bagomba kwigora ngo bagaruke, barafise 40%, ugasanga abantu bo muri Iprona umugambo utatsinze uri muri leta, kandi kandashibe Faransa boreka guparariza leta gute, boreka gupfukama mu nda leta gute, kandi batashaka, kandi batayitoye, batoye umuprona wiwabo, batoye umuseneri wiwabo, boreka gute ngo nyene inganje naye Major Evariste Ndayishimiye atware neza gute kandi batamushaka batanamutoye, wo bizigurira ngo iki? Nivyo rero nze ndekunda kukubwira rero yuko colonisation ubwuntuzi bubandanya, nuko ndiko ndakubwira kuko uriko uravuga ibintu nk'ivyo ncansanga natwawe, ngasanga ndiko ndavuga ibintu bitari bike kandi bikaje bitutwara akanya. Yego, ni vyiza yuko kumbure muca muhindukira kuri kimwe kindi kijanye nuko ryogaruka nicokorwa iki kugira ngo idini ry'Abarundi rigarukanwe. Ikintu cokorwa kiragoye gose, no kwikukira nyakuri ku Burundi. Urantungu mburane bwarikukiye mu mpapuro, bwarikukiye mu majambo, Uburundi bwikukiye. Dufise umusenyeri umukuru w'igihugu adakontorora, dufise umupatiri umukuru w'igihugu adakontorora, dufise umujenama avuga ivyo agomba akifatira mu gahanga leta, aha kuvuga ibintu bijejwe ibintu bijanye n'imitima, ugasanga ariko aravuga ibintu by'intwaro. Dufise umusenyeri uribuka sindumuja n'ikintu catanguwe na musenyeri nta mwana Simoni niwe yabitanga ivyo bintu, umukoroni wo kwa papa niwe yatanga ivyo bintu. Wanyumvise? Rero nugutangura kwikukira nyako, tukwikukira nyako, tukwikukira nyako guca mu ngingo zingana gute, sinkeyi. Ingingo ya mbere niyo kubona ko dufise
imana y'iwacu dufise idini ry'abarundi iryo dini rikemegwa gushika no musi uwitwa Ngurube Claver umuhanuzi wa Buramatari w'Imwaro yarambwiye ko basa n'abamubujije kubandanya avuga ibintu byo kubandwa bamubujije kubera iki kubera ko abategetsi bari mu idini ry'abakoroni bivatikano baca barwanya idini ry'Uburundi nuko naho biva kubona ko dufise idini ryiza dufise abatagatifu mu Burundi sinumva igituma tuvuga ngo Patrice Mweranda ngo Renovate Mweranda ngo Tasiyano Mweranda mugabo ugasanga nta muntu avuga ngo Ndemera Mweranda nta muntu avuga ngo Ndi muri go Mweranda nta muntu avuga ngo Binyongori Mweranda nta muntu avuga ngo Bucumi Mweranda nta uriho ibyo bintu biratangaje gose igihugu cy'u Burundi uribaza ko gishaka kubura abiranda bariho yaba batariho igihugu cy'u Burundi kiba carabaye umunyota hari abantu bakora cyane hari abantu basengera Burundi iminsi n'iyindi icya kabiri kubona ikibi cy'ubukoroni urumvise igituma iki kibazo naze kucishura ntarishura icyambere yego ukabanza ukabona ikibi cy'ubukoroni ibi bintu byose nadondaguye ukabona ko ari bibi umaze kubona ko ari bibi ugaca ubona ari byiza byiwawe ibyiza byiwawe ni iki Nduwimana ni izina ryiza Ntafatiro ni izina ryiza Bucumi ni izina ryiza Binyongori ni izina ryiza Ndayishimiye ni izina ryiza Nkurunziza ni izina ryiza gusumba uko tuza kuvuga ngo Ildefonse ngo Patrice ayozanga na Patrice yari umwambutsi kubona ikibi cy'ubukoroni ugaca ubona ibyiza byiwawe amazina y'u Burundi meze kuyavu ugasanga ari intara y'u Burundi yitwa Nyanzarake cy'inkibaza none ico gihugu cy'u Burundi ni biki ugasanga hari barabara ryitwa mardi lundi mercredi jeudi ugasanga hariho ibarabara ryitwa des eucalyptus des papyrus des oranges wavyumvise abo ni mu Burundi tukagira amazina y'iwacu ugasanga ntari rusha cyambara nta barabara afise mugasanga Henri Witi arafise barabara tugenda afise ifoto no cyandaykurungikira ni foto reje ahantu handitse ngo Henri Witi mu Carama abarundi tumaze kubona ibyiza byacu tuca tubona ko abapfuye tugumana bakatwungira ubumwe n'Imana ibi ndiko ndavuga ni bya bindi cyo kwa Alban cya gitabo nongera kuno munsi tukabona ko abantu bapfuye biwacu tukabona ko abantu badutanze kugwera ari abantu tugumana aho twaje mu guterekera none abazungu nibaterekera Yezu wenyene agomba apfe yavuze ngo ibi bintu murabigira munyibuka wenyene ko yavuze ngo ibintu murabigira munyibuka mugabo ugasanga umuntu arahwereye ugasanga nyecubahiro Petero Nkurunziza ahwereye ibintu yavuze ntibagomba kubikora ugasanga ibintu so wawe yapfuye yavuze ntibagomba kubikora kandi abapfuye turagumana hari umusazi yitwa Tiemoko yabivuze biragodiyo paza kumwiba kijya cese ciwe abapfuye turagumana baratwungira ubumwe n'Imana yacu tukabandanya nukuvuga aha turiko turigarukana mu bwigenge nukuvuga turiko turikura ko ubukoroni tumaze kuvuga ko abapfuye biwacu tugumana tugasenga uko iwacu tuba turiko turikura ko ubukoroni Imana y'u Burundi iri hose Imana y'u Burundi yitwa Nyamwambarizwa hose niko yitwa hanyuma we Tasiyano umengo wari ibintu by'Imana yego cyane hari umuntu yitwa Izayi umuntu yavugana n'Imana yitwa Izayi imyaka 700 imbere yuko Yezu Kristo avuka yavuze ngo ndabona umwigeme yibungenze azovyara umwana bamwite Emmanuel nukuvuga Imana mu bantu ariko abazungu batubwira ngo Imana yabo iri mwijuru Imana nzima Imana y'abarundi iri mu bantu wavyumvise Emmanuel niyo Mana yacu Emmanuel ni Imana iri mu bantu kuri twega abarundi nta Mana iri mwijuru Imana turabana Imana turi kumwe ariko gituma iyo Mana y'abarundi yaza kurema umuntu mwijoro hanyuma igasha hakaba hari amazi yo kwipfuvya iyo Mana itembera mwijoro ikaza kurabira mu karabiro iraba ko abantu bakomeye ikamutembera mu bantu n'umuntu avuga ngo umukenyezi mwiza ngo yugururiye ngo Imana yayugururiye none ivuye he iri mu bantu Imana iri mu bantu abantu tukumva ko twebwe abarundi Imana yacu ari Imana ikomeye gose bakatubwira ngo Imana yego hari wavuze ngo dawe watwese uri mu ijuru ivyo ndabisonera siriko ndapinze wabivuze mukabo natwe mvuga nti Imana iri wacu mu bantu ivyo rero uriko uravuga yuko Imana iri mu ijuru natwe abarundi Imana iri muri twebwe tugendana bica biba ingorane ivyo rero bikavuga iki bikavuga kugira ngo idini ry'iwacu rigaruke biragoye kandi vyoroshe Ngurube Claver bakimubuza gusenga bakibuza abanyamwaro gusenga kwambaza Imana y'abasogokuru biracagoye nukuvuga ko ari dini
rya Eklezia Gatolika ririko riracinyiza idini ry'iwacu ry'abarundi biwacu. Tubanza kwigovyora, ntitugigovyora. None kubera iki? Je ngenda kubwira. Ubu nogenda mu Burundi, nkaja mvuga nje ntafatiro patrice ndashinze idini rishasha. Ndatanga amafaranga muri leta bakaja bandika ngakora. Mugabo mvuze ngo ngomba dusubire kubandwa bakanyirukako. Nukuvuga ko abantu biruka ku bantu basenga bagasenga Imana ya basogokuru abantu n'abakoroni baranunga bamburana n'abakoroni kubera baba ariko baravugira idini ry'abakoroni. Muri ico gihe rero ikintu gikenewe gukorwa cyumvise kiroroshe kandi kigoye, kiragoye ku bintu byose navuze ariko kiroroshe, nuko leta iheza ikorusha umutwe ikemera abantu bagasenga, hama tugasenga tukambaza Imana, arakaruhuka amahoro. Nyine cyubahiro Petero Nkurunziza yarampaye miliyoni 3 ngo nje kubandwa, kandi aragenda abandwa, ndabona ingene babandwa, ndavyandika. Arico gituma hariho n'ibiganiro nakoze, hariho n'ivyonzi byinshi. Uravyumva? Uwo muntu yari rategereye, kandi yari pasitori mugari yarategereye ko ibanga ry'abasogokuru ari banga rya mbere na mbere tubwiza gusonera. Hanyuma arivyo navyo bigaca ko abantu bafatana mu nda bakabonana neza, abantu bagasoneranira, abantu bagakunda abasogokuru bahwereye, hanyuma ibyo bintu byacu tukabibwira abana. Nk'ubu hariho umunyakarama yampamagaye, uwo n'umututsi, ati jewe nakunze umunyakarama n'umututsi kazi. Namubwiye nti bizogora ko mubana kubera umengo ntibahana abageni. Ugasanga rero mu gihugu cy'iwacu umuryango udahana abageni n'ubundi, ugasanga umuryango nk'ubu w'abamana hari abantu udahana abageni, ugasanga umuhungu wanje ko yantamubwiye ibintu ingene bimeze agiye gukwa muri abantu udahana abageni. None urwo rugo goba gute? Abantu boreka kwahukana kubera iki? Abantu boreka kwimbana kubera iki? Kubera imico kama barayibagiye, kuko ntiturahinduka. Nukuvuga ko baba baragerageje kuraba ingene abarundi babana. Icokorwa rero mubahwa ngerageje kuvuga mu majambo makeyi, icokorwa nuko umuntu ajejwe Burundi nyene inganje General Major Evariste Ndayishimiye aravumera ko idini rya basogokuru abantu bambaza Imana babandwa bakwiye kubandwa ku mugaragaro, hanyuma twese tukabahandwa, hanyuma n'abandi bakabahandwa, hanyuma nk'uko hariho abaprotestanti, nk'uko hariho n'abayisilamu, hariho n'abagatolika, hanyuma n'abantu bagasenga uko iwabo. Ndahereje mwubahura karambugwire ure ku ngoma. Sinzi ko nakwishuye neza, hari ikibazo kibazo. Yego murakoze. Tukiri ngaho nyene muravuze muti umukuru w'igihugu yoshobora kurivumera kugira none idini ry'abasokuru bice rishobora kugaruka ku mugaragaro. None ko ubandwa ariwe abandurugi, hanyuma abantu nabo baba bariko barabikenera, neko ndiyumvira ko kumbure ari bo bisaba, kuko nibaza hatawoha ibintu umuntu atariko arasaba. Kuko no musi ngira ngo umuntu ariko araraba burya gutanguza umugambwe ni ikintu kitoroshe, ariko turumva hari imigambwe yavutse kumva ngo hari umugambwe wanditswe, si ikintu coroshe. None abo nabo ko batoshobora kuraba ukwene baja hamwe, hama bakajana iryojwi ryo kuvuga bati turakeneye kwandikisha, ibyo ntibyoshoboka. Ibyo bintu ntibishoboka. Hakwiye umuntu umwe yo kwandika ikete agasaba nyine inganje General Major Evariste Ndayishimiye akamusaba ati vumera ko twoshobora gusenga, kubera abo bantu amadini yose yaje mu Burundi yaje yisunga iryo dini. Nukuvuga ni idini ry'ubusangwa butaka. Iryo dini ry'ubusangwa butaka nta numwe rifise ko itegeko, iryo dini ribwiriza kubaho hiket nungu ubu nyene naha nyene atana kimwe kirinze gusabwa. Nukuvuga ni idini ry'imvukira, nta muntu mwabwiza kubyemeza, nta numwe. Gusa nka Ngurube Claver arashaka kwandika ikete cyangwa akabibaza, najewe iki kiganiro nicashikira umukuru w'igihugu bazomubwire bati uwitwa Ntafatiro Patrice umuronzi mu cyo cy'abarundi arasaba ko idini ry'abarundi kubandwa no guterekera bikorwa ku mugaragaro, ntihagire umuntu n'umwe asaba kwirukako. Akabivuga uko biba bimaze, kubera ni nkaho wovuga ngo abatwa si ubwoko, kandi abatwa aribo batanguye mu gihugu cy'u Burundi. Ni nkaho wovuga ngo tubomore ngo bajana hiye, iryo dini wo rijana hiye. Ni dini rya mbere ry'iremezo. Nkavuga ko umuntu wese uwo ari we wese mu gihugu cy'u Burundi yiruka kw'idini ry'abasogokuru n'umukoroni, akorana n'abakoroni, kubera abariko aravugira idini ryavuye i Buraya ryaje kuducinyiza. Niko ndakubwiye, kuko idini ry'abarundi ni idini ryo kubandwa. Abagomba kubandwa babandwe,
abatagomba kubandwa babireke mugano ushaka kubabuza kubandwa hajya hari bikorane ugasanga hariho umuntu azerukira abayisilamu umuntu aserukira abaprotestanti abangirikana n'abandi umuntu aserukira Eklezia Katolika n'abasenyeri bose bagakorana hajya habwiza kuba hari umuntu asenga mw'idini ry'abasogokuru nawe akabariho akamushira kw'ibiganza ati wewe uragatwara kino gihugu nk'uko iryo dini ariyo ryashiraho umwami aribyo byatuma umwami aba umwami mu gihugu ingorane turazifise nyinshi kandi tuzozironka n'izindi nyinshi kubera twariyuntuye twaravuye ku Mana yacu nuko niko no kugira mubaho murakoze cyane tukiri kuri ico nyene jewe ndi mu babanzwe kandi ndi mu babandisha abandi igihe mbandwa inyuma yaho barace batujana ahandi tuza kubandisha abandi hama narabonye ko hari abapadiri hariho ababikira babandwa byashoboka gute bakabandwa kandi bonge bafite irindi dini ry'abazungu ico gice kimera ikintu kinyereka yuko n'iryo dini ry'abazungu kumbure baririmwo nk'ubukoroni canke nk'inyungu runaka mugabo babona bati ivy'ukuri canke ivy'akamaro vyari byo kubandwa narabaye kuri paruwasi Rutonde Igitega hariho n'umuganga w'umubikira avurisha imiti y'ikirundi ni ku Mubuga naho nyene warasanga hariho hageze ibyo kubandwa hariho abaza muri iyo migigwa mugabo bavuye aho ku paruwasi ndiko ndiyumva yuko abantu basa nuko babohewe imugongo ku kintu kandi cyategerezwa kumbure kucemererwa kuko nk'akarorero aha mu gihugu jewe ndi hariho umugwi canke ukwizera canke sinzi ko no bivuga idini ry'abantu baba gusa ibyo bitwa nudist bakaba gusa atakintu na kimwe bambara uko gusenga kwabo canke idini ryabo igihugu cy'Australia kiragemera ku mugaragaro abo bantu bakaca bagira amategeko yabo uko nabigenza nimba bafise iyo bahurira ahantu bubatse nk'ahantu twovuga muri park bafise urugo uruzitiro binjiye bo bacangaho kwireba kugura igufuri binjiye bakaca bugara nta muntu yashaka kujayo atafise kuba yemerewe kujayo bo bashitseyo baba ari muri migigwa yabo bati impuzu zose bose guhera ku bana kubakuze bakabasawa muri uko kuntu kandi abamenyesha makuru canke abantu baza kubaza ibyo babaza barashaka kugendayo bakanababaza ibibazo bakanabakamera no ku newspapers canke ku matangazo runtu basanga basize ko gutyo uko kwizera kwabo leta ikakwemera none uri kurabona ivyo byo mu Burundi habuze iki nuko leta itobi bitahura kuko birerekana ko abantu pe bavyiyumvamwo mugabo bakashana n'ababohewe amaboko imugongo ubwo iki nico bari buryo bwuko kuko uri mu barenganura ikirundi ubwo iki naco nico ba ikintu twovuga duti ni mu buryo bwo kurenganura iryo dini ry'abasokuru kugira ngo bishobore kugaruka ku mugaragaro bugiyumvamwo yumve yuko atoribuzwa mubahwa icenda hugiye nti hajya Eklezia Katolika ni ikintu gikomeye ku isi gose nkikatangura nka Amerika hama nk'Ubushinwa hama nka Eklezia Katolika hajya papa n'umuntu akomeye gose bwabe na mbere papa n'umutegetsi papa n'umupolitisien kubera atwara igihugu atwara na Eklezia Katolika ararungika intumwa yiwe ayi Bujumbura iriho arafise n'abasenyeri bamucungira ibintu barakomeye gusa abantu hanyuma umukuru w'igihugu cy'iwacu asenga mw'idini rya Katolika hari ibintu byiza kuba bavugana ndakubwiye ko ari abantu bakomeye gose ko ari abantu bakomeye gose rero ntibafyina singomba kuvyinjiramwo kumure ivyo bibindi biganiro byo hanyuma mugabo ndakubwiye ko hajya ibintu biragoye kugira ngo abantu basenge je nagira imwaro kuhambaza Imana gutyo ndabona ibintu babikora ndabandwa mu bandi nukuvuga ni umukuru w'igihugu abivumera gusa ijambo rimwe ati nibasenge kandi uko mbona turiko turagomba kugira iterambere rihera mu mutima arico gituma n'uwo mu docteur uri kuravuga yavuze iyo miti yagenda kubandwa ni kubera iki yagenda kubandwa ni byiza birasumba n'ingene basenga muri Eklezia Katolika ndagusigurira naragize ikiganiro muri Eklezia Katolika baronka amanota 51 ingene basenga mu Burundi baronka amanota 81 nukuvuga ko ugomba gusenga neza usenga ubandwa ugasanga tuvuga ngo Bikira Mariya ngo dusabire ugasanga umuntu avuze ngo Donavina ngo sabira ngo Tasiyano mwiranda ngo sabira mugabe kuvuga ngo Ndemera nsabira bikanga kuvuga ngo Ndi Murigo nsabira bikanga kuvuga ngo Kamana musabira bikanga ubu umukoroni rero gusenga kw'abarundi
basenga neza, basenga muri byose, basenga neza cyane. Ubu uzobishaka arambira ndamu ico kiganiro aze yumvirizwe ndabivuze nk'ibintu abakoroni baronsa amanota 2, abarundi nabo baronsa amanota 7. Kubera biba ari ibintu byiza. Je ntanga karuriro kamwe. Haba hariho kiranga Imana ku mutumba w'umugabo n'umugore. Yaba ari umugore yaciye imbyaro. Asanze we Tasiyano na jewe ntafatiro turiko turagwana kiranga Imana gatuzuka ahantu hari ingwano yatihagarara buno nyene. Ariko ubu abasenyeri nibo bakokeza ingwano, abapatiri nibo bica abantu, abafurere nibo bica abantu. Uranegera muri ico gihe rero nkaho aho we wuba reka je mfate iwacu mu Giheta. Mu Giheta twumvikaye tukavuga tuti twego umuntu tubona ko ari umuntu yodutwara mu idini ry'iwacu inaka ikintu yodusaba cyose twogikora. None musenyeri ugibona yaje hanyuma kaza utanamutoye urumvize byavuga nico gituma cyo bavuga ngo je ngo sindumuca ngo wa leta y'u Burundi ngo sindumuca ngo wa Petero Nkurunziza hama agacavuka n'abantu bakora ibitari ivyo nibashaka usanga abantu Burundi bitwa basindumuca wavyumvise. None biruko n'umurundi yabwiriza kuba yarategereye cyane we nk'uko wabanzwe yabwiriza kuba yarategereye yarize ivyigwa ndoramana theology yarize philosophy imbagara bwonko yategereye cyane ntabone ingene yobwira umukuru w'igihugu ngene akora ibintu mugabo akari musambura avuga ngo je sindumuca ivyo wumva ro kuvuga iki. Rero muri ico gihe ndabwiye ko igituma n'abantu bamwe usanga bemera Imana y'abakoroni mugabo akaja kubandwa nuko kubandwa birasumba gusenga muri Eklezia Gatolika. Uwumvise ko mvuze ikosa azompamagara je tuvugane ndamubwire nteraba nzohera ku bapatiri atamupatiri w'umugore ariho mugabo kiranga Imana w'umugore ariho niho nzohera. Niko nobandanya rero mvuga rero ikindi kibazo kibandanye mubaho. Muragize neza tubanze twongere dusabe abo mu buhinga bw'ivyuma batumirira amate kugira ngo noneho tuce tubandanye. Murakoze cyane nagira ngo noneho tubandanye ubu tukaba tugeze ku kibazo twegereza gusozera ikiganiro gifise umutwe w'ijambo ugutuje aba akwambuye. Iri jambo tukaba twashoboye kuritegurira iki kiganiro bivanye nuko iki kiganiro kiriko kirerekana ubushobozi ububasha n'ibintu byinshi biboneka yuko abarundi batakaje babuze kandi batategerezwa kubura kuko kuba bakuwe mu kwizera kw'iwabo mu idini ry'iwabo kuba bakuwe mu bwigenge bwabo ntibabukuweho ku kugomba kwabo babikuwemwo ku nguvu babikuwemwo ku kurenganywa kandi ku gitsure c'abariko barabakuramwo. Watubwiye abazungu, watubwiye hagati mu barundi ubwabo ukungene ubwoko bumwe bw'abatutsi nabwo bwagiye kumera nk'ubuja hejuru y'ubw'abarundi cyangwa ubw'abahutu n'abatutsi, na cyane cyane yuko bagenda bavuga bati bobo babayeho kugira ngo babe hejuru y'abo bandi. Rero turiko turegereza ku musozero ko bigaragara mu mvugo yiwanje yuko batujijwe hanyuma bikagaragara yuko uku gutuzwa biza gutanga kwambugwa. Muri kiganiro uko washe kuganira uravye ejo n'ubuganiriye hari ahantu ubona woshobora kufatanya n'uyu mwibutsa w'ikirundi muri ibi uganiriye kugira ngo ubishire muri iyi mvugo y'ugutuje aba akwambuye. Ikibazo mikro biragutumbereye. Ndagukengurukiye gose mubaho urakarambugwa irohere ku ngoma. Ugutuje abakwambuye mwubahwa abarundi twarambuwe kubona twarakuwe ku Mana yacu. Reka mbanze sigure ugutuje abakwambuye. Ugutuje ni izina riri mu muvugire wagwitirirwa, ni kuvuga abitirirwa. Umuntu yitiriwe ko agutuje. Uri nteguza, ni nyitangizo rukozi, yindi ni
igoye kumva mu Kirundi mugabo yerekana ko burya Ikirundi n'ikinyarwanda rwahoze kumbura rurimi rumwe hanyuma Ikirundi kiranyaruka cyane gusumba ikinyarwanda kiguma inyuma. Iyo mu Rwanda uzumva ngo ngugutuje ngo ni jewe urgutuje. Iyo niyerekana umuntu mu muvugo wa gatatu mugabo ari wenyene avugwa. Ubuku gu ni wewe ni indowe kukarangura kamata itiso burya ni ta irivuga ni guta hanyuma ari ngobotozo na i n'agasozo ye nukuvuga ugutuje n'umuntu agutumye utura ivyo wikoreye canke ivyo ufise. Gutura ni ubwa mbere na mbere kuba ahantu, ubwa kabiri gushira hasi ivyo wikoreye, ubwa gatatu kugemurira. Ituro urumva ko ari umuntu avuga ngo ituro, hariho n'abavuga ngo kwihereza cyane ngo kwituro iyo tugiye mu misa gusenga nyene kwa kundi turavuga. Rero ugutuje urumva ari ugutuje ni rivuga ryo guta, rivuga ko akubwiye gutura kandi ugatura. Umuntu rero yamaze kubwira ngo tura biraguye gusura kwikorera abakwambuye. Ukwambura nako nukwibwa nukunyagwa. Rero uwo mugani waciwe nande? Uwo mugani waciwe n'abantu babiri, waciwe n'uwo byabaye ko hanyuma kandi ucibwa n'ababibonye. Hanyuma uwo mugani ubwirwa nde? Ubwirwa wewe wumva ivyo ndiko ndavuga. Nuko arenda hejeje kwiga mu ndimburo y'ingene umugani wigwa. None mwubahwa ibi turiko turavuga nuko nyene wewe uri umwigisha, ari wewe uri umumenyesha makuru, ari ubaza ibibazo buryo urazise n'inyishu. None nari kuvuga ngo ntitwambuwe n'ivyo navuze byose n'amakemwa y'ukuntungwa n'amakemwa y'iryo dini ryavuye i Buraya riza kuganza idini ry'iwacu. Nukuvuga twarambuwe, twaratujwe. Idini ryacu, idini ry'abasogokuru ryo kubandwa no guterekera, iryo dini barayidutuje. Aho risigaye n'ahantu hakeya cyane, aho risigaye ni Mwaro niho nzi neza, mugabo abantu banyumva bakibandwa mubandanye mubandwa. Uko biri kose burya idini ry'abasogokuru rizosubira ryemegwe. Jewe navuze yuko je mbambandwa kubisanzwe. None jewe navutse mvukira mu muryango utabandwa, mvuka batabandwa, mugabo jewe iyo nza kuba narabanzwe nkiri muto n'ubumba mbandwa. Kubera iki? Imana ni imwe, Imana ni imwe. Hakaca haba kabijya gusumba twebwe iwacu burya haraho usanga ikomeye ko ni Imana iri mu bantu, hanyuma ugasanga ari ibintu batawe kutugoza batubwiza tubwiza. Je singomba kwerekana ibya Eklezia Gatolika n'ivyiyo, mugabo je ngomba kuvuga uko. Nkavuga nti rero twebwe burya twaratuye, tutujwe, tuca turambugwa. Twarambuwe Imana yacu, twarambuwe imico yacu, twarambuwe ingene dusoneranira, twarambuwe ingene tubana. Hariho ibintu wa Arban yanditse solidarité vis-à-vis du groupe, ingene abantu b'abarundi babana byaratakaye. Ubu urashaka kuvuga uti umuzigaba ntashobora kubana n'uyu muntu, mugabo kera barabivuga, mugabo ntibashaka kubivuga bati abamana ntibakwa muri aba bantu. Mugabo ubu hari igihe usabaye no kubera twege mu bamana biwacu zinanye tuvugana ingene ibintu by'iwacu bimeze. Rero twarambuwe. Tumaze kumenya ko twambuwe rero iki cyakiba ni iki? Nuko kwivyukiranya nako nukuraba ko tubumbatira iteka ry'abasogokuru, hanyuma abashoboye gusenga nk'abasogokuru bagasenga. Hanyuma muri iyo minsi mikuru usanga umugambwe CNDD-FDD utumira amadini, n'iryo dini rigatumikwa, abanyamwaro bakaza, ahandi abandi bose basenga babandwa bakaza. Jengwe nakubwire guterekera no kuvuga ugasanga barafashe indya barazijanya ahantu ngo umuzimu nguzuza kuzirondera, mugabo bikaribwa n'abana. Nane burya barasanze muri Eklezia Gatolika badaterekera, barabisanze batariho. Muri Eklezia Gatolika ntibazana icotezo bagacana umucanwa icoto. Abarundi bo ntibabigira, ntibahezagira ahantu bakazana ibibavu. None ntiwumva ko abantu ari bamwe, ahubwo abarundi bakaca baza gusumba. Tugaruke ku mico kama yacu, mugabo bizotugora, mugabo ntiyazobura abantu bazoguma ku muco kama w'abasogokuru, hanyuma baheze babandanye basenga abasogokuru. Kandi ndakavuze kujya tuvuga ngo inzu y'iratiro, kujya tuvuga tuti harakwiye kuba mu Burundi igituma usanga mu gishora bahazigama, ugasanga imakebuko barahazigama baje bavuza ingoma. Niko leta yabwiza gufata iya mbere ikazigama abo bantu basenga nk'abasogokuru.
niko yabwiza kubazigama kubera ivyo bintu birafise akamaro. Rero je nkagira nti umuntu abona iterambere si iterambere ry'ibi gusa, si iterambere ry'ibi gusa, si iterambere ry'ibi gusa, ni iterambere ry'umuntu wese. Kandi kugira ngo umuntu atere imbere ya vyose atera imbere mu mutima, akagononokerwa, akagira icyo atinya. Umuntu yambaza Imana y'abazogukuru aca kuri kiranga Imana, ntaja mu bwicanyi, ntaja mu bindi, abwiza ko ari umuntu w'intungane. Ariko amadini twajemwo twatambiye y'Iburaya, urabona iyo vyagenze. Ntuyahaga yarahezagiye inkoho zimara abantu mu Kabezi. Ushoboye kubona umusenyeri ntuyahaga Misheri ahezagira inkoho zigenda kwica abantu mu Kabezi, ukabuzi ko musenyeri w'umuhima Bududira Bernard ari mu bantu batumye Ndadaye Mikiyoro nyene cyubahiro aganda. Ivyo ni bisanzwe. Uwo mutima w'ugandagura abantu navuze yuko abasenyeri tutabatora. None ko abasenyeri bari muri Eklezia Gatolika hakaba hari umupapa yitwa Urbano wa kabiri, ariwe yata ikintu bita croisade. Croisade no kuvuga ingwano ntagacu, abantu agenda bakamarana bakicana ku izina rya Kristo Yezu umwana w'Imana. Nta na rimwe igihugu cy'u Burundi kigeze kizateye ikindi gihugu. Twebwe twarivuna, barabaza Imana bati Mana y'u Burundi tugere gute, hanyuma Imana ikemera yuko tuja kurwana, twaja kwivuna gusa. Uburundi burivuna mugabo kaca rero bwongerako n'izindi ntara. Ariko umupapa Urbano wa kabiri mu 1995 itariki 27 z'ukwezi kwa Munyonyo niho yavuga ati turakwiye kugira ingwano tukicana, bakica abantu. None abo bantu bari muri uwo mugambi, bari muri iryo dini ryicana gutyo, boreka kwicana gute? Twobura Ntuyahaga gute? Twobura Bernard Bududira gute? Urakoze ndagukengurukiye. Murakoze cyane namwe. Hama turiko tusozera, muravuze ikintu gihambaye gose na cyane aho muri muravuga muti ugusenga kw'abarundi kuri hejuru gose kwa yani madini. Nariko nshaka kuvuga uri kuraraba amadini nivyo yarashoboye kuba aje mu gihugu cy'u Burundi, hanyuma uravye ivyo yakoze hanini na hanini ntiyari gushobora no kuronka ukungene yemegwa kubera ivyo bazanye ntaho bigenda bihura n'ubuntu uri kuraraba. Ariko iyo ugiye kuraba nko mu kahise ukungene amadini y'abazungu bageze ahantu biyumvira bati none ni giki dushobora kujyana iyo tugiye ko nabo badusumbya, ariho basubiye inyuma biyumvira kugira izindi structure. Hamwe tugarutse nko ku idini rya Katolika bacabaza kubaka icitwa amasakramentu, urabona ko bafise amasakramentu indwi. Giye kuraba nk'akarorero notangamo ni sakramentu rimwe, ni sakramentu bavuga ngo ryo kwabirana, aho barihinduye mu nyuma bagita ngo iryo kubaka Kristo. Iryo sakramentu mu mibereho y'igihugu c'Ubutaliyana abantu bari basanzwe bashobora kubana mu miryango, kuko ibintu bijanye no kwabirana ni imisi mikuru y'imiryango, si imisi mikuru y'idini. Ariko urabona yuko haba no mu Burundi ubu bayambuye imiryango bayijana mu madini, ukaca usanga uyo munsi mukuru wo kwabirana urambuye umuryango mu buryo bw'uko icyakorewe nk'imyaka irenga 5, uburyo bakoreye imyaka 5 bagiye kuwukoresha kuri ujya munsi bivanye n'ubwo bukoroni bwazanye. Ibyo rero bikaca biduza iki? Ubukene mu miryango no mu bantu, ugasanga abantu ibyo byumviro nivyo biri kuratwara. Ubundi hoho wari umugigwa w'umuryango, kwabirana wari umugigwa w'umuryango, umwana yaravutse wari umugigwa w'umuryango, hari umuntu yarenganye yashoboye gusezera iyisi wari umugigwa w'umuryango. Mugu urabona yuko amadini yabihinduye ukundi, bica bishira abantu rero muvuga nti mu buruhe, aho abantu no munsi hari byinshi batakaza byo kubatsa ingo zabo, byo kubatse imiryango, byo bafashije, bica bigendera muri ko kuntu ubukoroni bwatujemo. Sinzi ko nko mu gusozera nko mu masegonda runaka ko ari cyo wivuga ko nk'umuhinga nk'umuronzi. Ndagukengurukiye mugenzi, urabitoye urabivuze neza. Nukuvuga umuntu yaje akakuntura akazana intwaro y'agatunati, hariho n'ibindi bintu byinshi acakuzanira ibintu bashaka bitagira akamaro. Kugira ngo abantu babirane hakenewe abantu batatu. Harakenewe se w'umukobwa, harakenewe umukobwa n'umuhungu, umuhungu no kuvuga arafise se nawe nyene, harakenewe imiryango y'umuhungu n'umukobwa ihura, nta kindi. Hanyuma iyo Mana nayo ikintu cyose gikozwe mu Burundi cyakogwa babanje gusaba Imana.
ntibabwiriza rero kugenda ngo mpatiri mukuru ngonde ivyo ntibikenewe na gatoya. Igikenewe nuko se w'umukobwa yemera ko amuhaye uwo muhungu. Noneho ntiyamuha uwo muhungu, yari umuryango w'abamana uhaye umwigeme umuryango w'abahanza. Birakwiye nta kindi, kubera n'uwo mukobwa w'umumanakazi twarungitse mu bahanza agize ingorane mu bahanza, n'abamana bagenda kugira abahanza ingorane ziriho, hanyuma imiryango ikumvikana. Idini ntiryari gikeneye, kubera se w'umuntu niwe mukuru mw'idini, niwe asengesha abantu muhira, niwe ababandisha muhira. Kubera hari ibitabu ubwoko bune, hari igitabu co mu nzu, hari igitabu co ku mutumba, hari igitabu co ku kirari ku nzira, n'igitabo ca hehe c'ibwami. Gusa ibwami, ku nzira, ku mutumba no muhira. Muhira yari se w'umuntu abandisha abantu. Muri ico gihe rero niwe, kubera yavugana n'Imana y'abari mukuru mu vy'idini, niwe yacafata ingingo yo gutanga umwigeme naka akamuha umuryango munaka, nta kindi. N'umugabo n'umukobwa n'umuryango wundi. Birakwiye. Nukuvuga ibindi batuzanye muri rya binyene badutuba bakaca batwambura, n'ahandi hoho nk'ivyo ni ibintu baje kutugoza byinshi gose, ugasanga kugira ngo ubanza rube ni miliyoni 50, 60, 70, kandi abantu bagarushanwa bakaca baja kugibugura kubera uburyo bwose babuhereje mu isengero. Niho tugeze nta kundi, ariko birakwiye kugabanuka. Niko no kugira mwubaho. Murakoze cyane. Dusozera iki kiganiro, benshi bagiye batubaza bati ikiganiro kizokurikira ryari, kuba bakurikanye cejo kumbure nubwo bariko bakurikirana bo bafise ko bumva ko bariko bararonka ikintu bari bakeneye, na cyane ikintu kibaremesha. Nakaye kajambo wotekerera abariko bakurikirana ikiganiro mu isegonda nka 50. Ego ndabukengurukiye. Jewe abariko barakurikirana kino kiganiro cugutuje abakwambuye, jewe ndabakengurukiye gose. Bwa mbere na mbere murakaramba muguye muri ku ngoma. Ikindi nuko twokugurura amaso tukabona yuko ubukoroni mu Burundi buriho nuno munsi. Igishoboka rero nyamukuru nuko duhera ku bukoroni bujanye n'amadini kugira ngo dushobore gutera imbere gusumba, kubera ingene umuntu yizera nivyo bituma umuntu atera imbere, nivyo bituma umuntu yiyubaka no mu vyakora no mu iterambere. Ico kigiye ngaho rero tukamenya ko tubwiriza kuzigama ivya basogokuru n'abasogokuruza. Ubutazi iyo avuye ntiyimenya, kandi ntiyamenya niyaje. Niko no bivuga. Urakaramba mwubahugire ure ku ngoma. Murakoze cyane. Ningaha nyene turangirije ikiganiro kigira kabiri mu rukurikirane rw'ibiganiro by'ugutuje aba akwambuye. Tugashimira cyane umutumire akaba n'umuhinga n'umuronzi Ntafatiro Patrice, hanyuma nanje mwari kumwe kuri mikro nkaba ndi kwizina Tatien Nduwimana, umushakashatsi yigenga canke umusanguzi yigenga. Tukaba uno munsi twari twahuriye kuri ikiganiro twizigira yuko haza tuzoshobora kuja ku gice ca gatatu. Ico gice ca gatatu rero kikazoba kijanye hanini n'ivyiyumviro bivuye iwanyu, tukabararika gose kurungika ibibazo, muze kubirungika ari vyinshi. Nitwamara kuvyegeranya tuzoheza twongere dutume ko uyu mutumire kugira ngo aje kwishura ibibazo bizoba bivuye iwanyu, arico kizoba ari gice kigira gatatu c'iki kiganiro. Kandi mu gusozera nyene tukongera tukabibutsa yuko ibiganiro ni ibiganiro bica kuri Gahinyuza FM, tugasaba yuko uwari wese yubahiriza ibiganiro mwe nibi, kuko nkuko mukunda kuvyumva hariho abantu benshi usanga bakurikirana ibiganiro batari mu ntumbero yo kugira ngo bunguke canke bumve yuko ari ikintu bungutse, ariko ari guhiga ukungene ivyo abandi barondeye, baronze, baruhiye bavyiba bakaza kubikoresha mu nyungu ziwabo. No kuvuga rero yuko ibi biriko biraca kuri uyu murongo wa Gahinyuza ni vya Gahinyuza FM, ni vya babishikirije, nta muntu wundi yemerewe kuza kubikoresha ivyo agomba canke kuza kuvyandika ngo abigire inyungu ziwe canke ibitabo vyiwe ataruhusha afise yahawe hano kuri Gahinyuza FM. Nuko rero tukaba dushimiye mwese, tukongera kandi tugakeza ugwaruka
ruri hirya no hino rukurikirana ibi vyigwa ibi biganiro, kuko turamaze kuronka ubutumwa bwinshi buvyo iwanyu kugwaruka mushima mumaze kunguka vyinshi, kandi tukazogenda tugwiza ibiganiro vy'ugwaruka kugira ngo akahise mutashoboye kumenya tutashoboye kumenya tukomeze turatumira abahinga batandukanye, abaronzi batandukanye baze barazana kukuri kose, kuko nkuko umuhinga yaje kubivuga no kuvuga iyo utazi iyo uva ntiwimenya kandi ntushobora kumenya niyo uriko uraja. Nuko murakoze mwese, tukaba tubashimiye, tuzokongera mu kiganiro kizokurikira. Murakoze, bye bye. Erega nta wundi twari dukeneye atari wowe Gahinyuza FM.